abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijeni shiti mugenzi ugutekera ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodas Manakiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi mugenzanje Claudine Nibitanga aganira na Oscar Ndwarugira, aho batuganirira ku kuntu umuntu yobungabunga ihinguriro ryiwe. Reka tubatege yombi. Mu kiganiro cy'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, nije ngiye kubana namwe muri kino kiganiro. Turi kumwe rero n'umutumire wacu kuri uno munsi, aho agiye kutuganirira ni gute umuntu yobungabunga ihinguriro ryiwe. Mutumire wacu uno munsi nezere no kubaha ikaze. Murakoze cyane kwikaze mu mpaye, kandi nanje ndashimye mwantumiye, nkaba nizera ko tuzavugira umwanya mwiza, kandi ndaramukije nawe ko baradukurikira. Ego murakoze cyane, mwidondora bariko baradukurikirana. Nitwa Oscar Ndwarugira, hanyuma abandi umuhinga yigenga. Ego mwumvise rero ko turi kumwe na Oscar Ndwarugira, umuhinga yigenga. Turagwaye ikaze muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro cuno munsi. Nkuko rero mwebwe muri ko muradukurikirana mwamaze kuvyumva, uno munsi umutumire wacu aratuganirira ni gute umuntu yobungabunga ihinguriro igiwe, na cane cane ko usanga abantu benshi batangura ibikorwa bigapfira mu nzira, cyangwa ugasanga umuntu yabuze n'ahahera yiyumviriye gutangura igikorwa kanaka nk'ihinguriro, mugabo akabura uko abitwara canke uko abikora. Ni kuri iyo mvo rero no munsi turi kumwe n'umutumire wacu kugira ngo atuganirire ni gute umuntu yobungabunga ihinguriro ryiwe. Mbega mutumire wacu kuri no munsi kuba ariko baradukurikirana, umuntu yumvise ngo kubungabunga ihinguriro niki? Kubungabunga ni ijambo ry'ikirundi rikunda kuvuga, rishobora gusobanura gufata neza, kwitwararika ikintu uriko urakora, ukaraba neza ko kiguma kimeze neza, kiguma gitera imbere. Hanyuma urumva tuvuze ihinguriro naho hantu hakorerwa ibintu biboneka, bifadika canke bituma abantu bamererwa neza, bishobora gufasha abantu mu buzima bwa misi yose, kugira ngo ivyo bintu bishobore kuja ku isoko, hanyuma abandi bashobore kubigura. Bishobora kugenda biri mu bintu biboneka nk'ikaramu canke ikintu cyose umuntu ashobora gukoresha, mbwa birashobora kuza nk'ibintu biza gufasha abantu gutunganya ubuzima bwabo. Rero ivyo bintu iyo tuvuze kubungabunga ihinguriro, ni ukugira ngo ukore ibishoboka byose iryo hinguriro rigume ritera imbere, kuko ivyo byose ubikoze wamaze gushika ku isoko uri kurarondera ikintu citwa amafaranga canke uburyo. No kugira ngo rero iyo tuvuze kubungabunga ihinguriro ryawe, no kugira ngo ukore ivyo byose bishoboka kugira ngo rigume ritera imbere, kandi rizane n'umwimbo mwinshi utuma ibintu byose byawe bimera neza, ikibano kikamera neza, mbere n'igihugu kikahungukira. Ego murakoze cyane. Dukurikiranye ivyo mumaze kuvuga, turumvamo ihinguriro n'igikorwa cyo kubungabunga. Imbere yuko rero dufata umwanya muremure ku ihinguriro, nagira mubwira bariko baradukurikirana, mbega uwo muntu akora ico gikorwa cyo kubungabunga arangwa n'ibiki? Ibintu bimuranga biriho bitari bike. Hari ibintu byinshi bikenewe. Kimwe coco nuko abari mu bikorwa canke mu bintu akunda. Kuko ihinguriro ushobora gukora ibintu bitandukanye, mugabo duhereye ku ntango abantu barakwiye kumenya yuko iyo tuvuze gukora si umuvumo. Ndabisubiremo, iyo tuvuze gukora akazi n'iteka. Rero iyo bishitse umuntu akaba afise iryo hinguriro rikoreramwo ibintu biboneka canke ibintu bituma abantu bamererwa neza, canke baronka ibintu bibafasha, uwo muntu akwiye kuba ku by'ukuri ariko akora ibintu akunda. Kuko iyo ariko akora ibintu akunda biramutuma abikorana umwete, biratuma akora yitanga. Ikindi kigira kabiri nuko abafise ubumenyi. Birakenewe ko umuntu akora ibintu afisemo ubumenyi, kuko kugira ushobore guhingura ibintu bimeze neza, bifise agaciro keza, bituma abantu babigura baryohewe kandi bagatanga amahera batidoga, nuko biba vyakozwe mu buhinga. N'umuntu kandi abafise ubwo ubuhinga bwo gutegura imigambi,
no gushobora gukurikirana ibikorwa, kuko hariho abantu usanga bigora gose gutegura, ugasanga nko gutegura ibintu by'amafaranga, gutegura ibintu by'akazi, ugasanga ntibiko biramworohera. Hageze ko arondera abakozi bamufasha gukora, ugasanga biramugoye n'uburyo arondera abakozi, agaca yitana abo bavukana canke abo mu muryango ngo nibaze gukora, muga kenshi atani ibyo baba bashoboye. Urumva akwiye kuba ari umuntu azi gupanga ibikorwa, azi gutegura imigambi neza, umuntu azi gukoresha abantu neza, ko ari abantu batazi gukoresha abantu. Umuntu si mashini, umuntu aratandukanye n'imashini, umuntu ariyumvira, umuntu afise ubwenge. Uburyo rero umufata, uburyo uhemba, uburyo umuganiriza birafise akamaro. Rero ufise ihinguriro urakwiye gukora uko ushoboye gusa kugira ngo abukoresha banezerwe n'akazi bariko barakora, bumve iryo hinguriro ko rimeze nk'igiwabo, barikoremwo nk'igiwabo. Ivyo bisaba reko umuntu nyene ihinguriro ariko arakoresha abo bantu abitwararika, bakumva ko bakunzwe, bakumva ko bameze neza, akabaganiriza hari bitagenda neza, ntibagume bidogera mu ntamatama, mugabo asokoroke, ababwire, abaganirize. Ivyo rero ni ibintu bisaba ku vy'ukuri kuba umuntu afise ubuhinga. Ikindi naco ni ukumenya uburyo uranga ivyo ukora, ukamenya uburyo urondera amasoko, ukamenya mbega ibintu ndiko ndakora bizoherukira hehe, bizoshikayo gute. Byose ni integuro ziba zidasanzwe, kuko hari abantu usanga boshoboye gukora ibintu byinshi mugasanga ntibariko barabikora. Hanyuma ikindi nuko kuvyukuri uwo muntu aba afise umutima wo kuguma yiga. Hariho abantu bagira amahinguriro, mugasanga ayo mahinguriro yabo yubakiye ku bumenyi bafise, ku nguvu bafise, kuri ivyo nyene bafise, ntibagomba kwiga ikintu na kimwe, kubera ko bibaza yuko vyose babizi kandi ivyo bakora bihereza aho nyene. Mugabo muri ibintu vyo kugwiza umwimbu no gukora ibikorwa bitandukanye, umuntu wese yamafise ahageza, kuko nta muntu umwe Imana yaremye nk'uwundi. Rero iyo tuvuze ko umuntu wese Imana yamuremye ukwiwe, bisigura ko umuntu wese arafise ntashoboye atawundi abishoboye. Iyo rugize amahigo ukaronka uwuzi vyinshi kukurusha, uco mwigirako hama gatera iyindi ntambuko. Mugari habandi ivyo bigora, umuntu rafise iyo ngeso yo kudashobora kwiga bica bimugora. Mugabo abantu bari mu mahinguriro, bari mu bintu byo guhingura ibintu n'ibikorwa bitandukanye, bakwiye kumva yuko n'ubuzima bwo kwama wiga misi yose. Hama ikindi naco bakwiye kumenya, isi umunsi mukuru, ihinguriro si umunsi mukuru, n'urugendo. Hari ugutangura, hari ukumanuka, hari ukuduga. Abantu benshi babiheba kubera yuko babona umengo ntibiko birazana umwimbu ku mwanya bari biteze. Mugibi ni ibintu ushobora gukora umwanya munini imbere kutangura no gusoroma no kuronka umwimbu. Rero ivyo bisaba ko ufise wa mutima wo kwihangana, wa mutima wo kubandanya, guma utangura, ugerageza gushikaho igihe kizogera ukaronka umwimbu kwiye. Rero hari abantu yagerageje rimwe bikanka, agerageza kabiri bikanka, aca heba, akaja gutangura ibindi akagerageza bikanka, agatangura ibindi akagerageza bikanka. Ivyo ntibituma umuntu ashobora kubungabunga ihinguriro ryewe ngo rishobore kuramba. Rero hari n'ibindi vyinshi umuntu yovuga biba bikenewe, mugabo hari ibintu bikuru usanga biranga uwo muntu avuga ati je ngomba gushinga ihinguriro ry'iwanje, hanyuma mbandanye ndarikorera ritera imbere, ntirizobe muri kahise ngo rigaruke muri kahise mu minsi ngahe, mugari zobandanye ibihe birebire. Hari ibintu vyinshi biba bikenewe kwaba ashoboye kuba azi kandi biranga umwifato wiwe. Ikindi ngira ngo gikuru gose abantu kenshi bakunda kwibagira, nuko iyo ugiye muri ivyo bikorwa byo gushinga amahinguriro akora ibintu canke ibikorwa bifasha abandi, urakwiye kumenya yuko wewe ikintu citwa kubungabunga imigenderanire n'abakiriya bawe kirakomeye gose. Kuko hari abantu usanga umengo ari mu kazi mugabo ntazi ivyo ariko arakora. Ivyo bintu vyose uri kurakora, ibyo bintu byose kurahingura bitaguzwe, abantu bataje ngo babihurumbire babigure, ntushobora gutera imbere. Abantu nabo kugira babigure ukwiye kumenya yuko hari benshi bariko barakora nk'ivyo uri kurakora. Rero iyo ubafashe nabi baca bagenda kugurira uwundi, ubafashe neza bazogurira iwawe. Hama ikindi ngira ngo twovuga, hari abantu bakunda kurondera inyungu nyinshi z'umurengera, mbere kenshi zidaciye no mu mategeko. Abantu benshi urasanga bagomba gushinga amahinguriro akora ibintu, bagaca bagomba kunguka mwanya muto, bagaca bagomba gukora batisunze amategeko, bakumva umengo botunga vyihuta
kubera bashizemwo uburyo n'umwanya n'iki, ariko birasaba yuko umuntu amenya ko akwiye gukurikiza amategeko kandi akamenya yuko inyungu akwiye kuronka ari inyungu y'ukuri ibereye ijanye n'amategeko. Iyo ushize ibiciro hejuru ukarenza, abantu kenshi ntibagushorera, baca bashorera abagurisha make. Yego, murakoze cyane, muravuze ibitari bike biranga by'ukuri umuntu ashobora kubungabunga neza ihinguriro ryiwe. Kimwe mu byo mwavuze ko tegerezwa kuba ari umuntu afise ubumenyi bukwiye. Mu mico yacu ikirundi iyo twumvise ubumenyi twumva impamyabushobozi z'ikirenga, ibintu byinshi. Mwagarutse muravuga ngo nakunda kwiga, aho duca twibaza kuri ba bantu usanga bafise amahinguriro canke biyumvira kubikora, kubitangura. Ashobora kuba ariko aradukurikirana muri kano kanya gaca avuga ndabona ko bidakunda kuko nta mpamyabushobozi z'ikirenga afise, sinzosubira mu ishure kwiga. Kuri abo nabo mwobafasha iki? Ngira ngo nuko nyene twahuye n'abazungu bakadushiramwo ibindi bintu. Mugiye kuraba mu kibano uko abarundi bari babayeho, abarundi banye bafise ubumenyi, kandi nta muntu Imana yaremye adafise ubumenyi. Ico gituma usanga hari abantu bazi kuroba kubera baba ku kiyaga, bakabaza ubwoko bwose bw'amafi ari mu kiyaga. Ntibigeze baja mu ishure kwiga ivyo mu kiyaga, mugabo barazi amasaha yo kuroba, barazi uburyo babigenza. Abandi barazi kubumba, abandi barazi guhiga, abandi barazi kurima, abandi barazi kwegeka inzuki n'ibindi vyinshi. Ubwo n'ubumenyi, kandi uwabikora wese abikora vyumva binezererewe. Iyo umuntu afashe umugamba akavuga ati je ngomba nkore kino kintu, umashinga ihinguriro, mfate nk'akarorero ngo nje mu bintu byo kwikorera amasabuni, dufate nk'akarorero. Gukora amasabuni birasaba ubumenyi, ntushobora kuyakora utazi ibiyagize. Nimwe tuko turavuga rero, hari igihe usanga umuntu agomba gukora ikintu, mugabo nibaza ko intango ya byose no kubanza kumenya kugira ico kintu kibeho hakenewe ibiki n'ibiki. Uko no kwiga ivyo ukabimenya, utamasabuni hariho uteranya ibi n'ibi ukaronka isabuni, uja kuzana ibi n'ibi ukazana isabuni, ibikoresho ukenera n'ibi n'ibi, ahantu ukorera bahameze gutya, ivyo wirinda n'ibi, impanuka zishobora kuza uri kuravanga ibi n'izi. Ivyo vyose uravyiga ukabimenya. Ushobora kuvyiga mu kirasi cyangwa ukabyigira kundi muntu. Ivyo umaze kubiheza urumva urashobora kuvuga uti ndashobora gutangura ngakora. Muga ntibo kwaduka mu kirere atana hamwe uri mugira ukora ikintu, ushinga inguriro ikora ikintu runaka. Ni ikaramu teza kumenya mbega ikaramu igizwe n'iki, kugira ikamimere gutya nkenera iki. Ibi vyose uravyiga. Ushobora kuvyigisha uciye ku buhinga bwa none, ushobora kuja mu ishuri ukavyiga mu mashuri yigisha imyuga, ushobora kuja n'ahari hose. Rero tuvuze ubumenyi nico kintu nubwo buhinga dusanzwe dufise, mugabo butuma dutahura ibintu tugomba gukora. Nta muntu nohanura gushinga ihuriro ryo gukora ibintu atazi, atumva. Arumva ubu ntazoba ariko arakora ibintu, ntazoshika ku mwimbu ku vy'ukuri. Ubwo umuntu akwiye gukora ibintu azi, hanyuma amaze kubishikamwo agatangura kubikora. Akwiye kumenya ko hari ababikoze imbere yiwe, akamenya ko hari ababikora mu bindi bihugu. Ivyo rero bigutuma ugira gute utangura kwiga. Mu Buganda barakora amasabuni, muri Tanzania barayakora, muri Kongo barayakora, Igitega barayakora, Ibujumbura barayakora, je ndi mu Rumonge. Kumenya uti mbega amasabuni yo muri Tanzania bayakora gute, kumenya uti amasabuni yo muri Kenya bayakora gute, kubera ko bakora menshi, mbega ubwoko bwayo bakora n'ubu. Je nari nsanzwe nkora imwe twita gifuanguo. Hariho za hariho n'izindi, uraduga ukazuriga uwiga uti mbega zina zo bazikora gute. Ufise uwo mutima wo guma wiga rero, wagura ivyo uri kurakora bigatera bikura. Ugumye kuri za sabuni nyine vya bikoresho ufise uguma handi nyine, kubera ko n'ubuhinga burahinduka. Ivyo bakoresha kera ugasanga ntibigikora. Hari abantu kera ngaha bahora bakora ibintu byo gucapa ku mipira n'ivyo bita serigraphy n'ibiki. Kera bafise ibintu by'impapuro barinda kwandika indome bagakata bagaca bagenda kubitambara bagashirako. Abagumanye ubwo buhinga ubu ntibakiri ku isoko, kubera yuko ivyo ntibigikora. Uhaje imashini izoca zikora vya bikorwa. We none nimba uri muri ako kazi ko kwandika ku mipira n'ibindi, hanyuma imashini zikaza ntiwige, ninda zohora gushorera. Kuko umwanya wo kata indome wo kuzandika n'ibiki ni munini, mugi imashini icibinyarutse. Hari ibintu byinshi kera mu kwandika makete hari imashini badoda n'amaboko, sinzi kukizibona hamwe bakadoda hama impapuro zigasohoka bikaza bisa nabi.
uno munsi hari imashini nyabwonko bakoresha zinyaruka mu mashuri hari ibintu bazungurutsa kugwiza amakopi kugira ngo bagire gute bagwiza impapuro bashiramwo bakazungurutsa bimwe bikaza bitanabona ni ubu haje imashini zigezweho zikora ivyo bintu wewe nimba uri muri iryo hinguriro rikora ivyo bintu hama ntumenye ko binga bwahindutse ngo wiga ivyo bindi bikora urumva uzocuva ku isoko nico navuze cyo kuba umuntu yamayiga kwamuduza ubumenyi kwamuduza ivyuzi kugira ngo wame uri kurakora utera imbere rero ntawe vyotera ubwoba aha nitwo tuvuga ivy'impamyabushobozi n'ibindi navyo nyene birashoboka umuntu yize uburimyi akaronka impamyabushobozi mu burimyi agaca avuga ati ujenge gukora ihinguriro rihingura ibiribwa n'iki ni sawa arafise icyo ashobora kurusha abandi muga ntibisigura ko n'abataciye muri ayo mashuri abayaciyemo batobikora kuko hariho impano kama abantu basanzwe bafise zituma bashobora gukora ibintu bitandukanye nk'uko vyari biri amashuri ataraza nubwo bumenyi rero nagomvye gufatirako mugabo uca bwuhirwa n'ivyo rero dufise uno munsi by'amashuri n'iki dufise abana benshi bariko bariga amashuri baronka impamyabushobozi mugabo bagaca kugira ngo ntafise ivyo bakora nuko batararonka ubwo burongozi bubereka buti burya muri wewe hari ibintu ushobora gukora wize ibi niba urashobora gukora ibi na biriya warize iki na kiriya urashobora guca usanga uriko urakora ibi na biriya aho rero nibaza abantu bakwiye kumenya ko ubumenyi tubwize nivyo tukura mu ishure bikabura bwa bwenge dusanzwe dufise na za mpano ziri muri twebwe tuba tumenya uburyo tuzikoresha kuko amashuri bayatuzaniye atwigisha ukundi ivyo kenshi biratugora abantu bamaze gutera imbere batiga ngo bace baba umva ngaho iwacu wize ishure wacu umenga umuryango uraronsa agateka n'iki ugaca umenga ubaye umwarimu vyose birakwiye muga abandi busuka abandi amashuri afatanye n'impano abantu bafise umwana baramura bagasanga akunda gukina umupira tunaje gukina umupira basanzwe akunda gukora ibintu nabiriye unaje muri biya bikenewe ko bamwisha muhira bakamwigishiriza muhira ivyo vy'impamyabushobozi itazana amahera no nimaziki impamyabushobozi niyo kuzana amahera urumva rero hariho impinduka zimwe zikenewe kugira ngo dufashe nk'urugwaruka guno munsi rushobore gutahura ko rufise ibintu vyinshi muri go muga hari ibintu bimwe bimwe bakwiye kugira igihe turavuga ibikwiye kuranga umuntu hari ikintu cyo kutagira ubwoba cyo kudatinya kuja ahantu utazi kenshi iyo ugiye gushinga ihinguriro ku by'ukuri ni nko kuja ahantu utazi ufise ubwoba bw'uko uzohavunanirwa bitazoba bigenda neza amahera wasabye canke baguha baherayo ntavyo wojamwo uko kurinda kumva uti reka nkore ndabe uko bigenda ngerageze biratuma umuntu ashika ku ntumbero rero nibaza yuko nikindi kuba umuntu ashobora gupanga imigambi kwiyumvira muri kazoza abantu bashinga amahinguro atera imbere n'abantu babona imbere biyumvira ibintu vy'imbere bashobora kubona bati ntaco uno munsi ntibigenda neza mugabo ejo bizoba bimeze neza abo nibo bantu bateza imbere amahinguriro kuko barengana ibigeragezo vyinshi biza kubabuza bagashika kure kandi baremera bagashira umwanya n'inguvu zabo mu bintu abandi bashobora kuraba ntibabone ko hari ikizovamwo mugasanga ejo birakivuyemwo murakoze cyane turacari kuri wa muntu akora igikorwa cyo kubungabunga neza ihinguriro ryiwe mwavuze ko mu biranga uwo muntu ari umuntu akunda kwiga wa wundi yegera abandi akababaza ati mbega kino kintu wowe wagikoze gute wagishoboye gute ariko turi muri kino kiganiro cacu abakunzi b'amahoro hari ibintu dukunze kubona mu kibano canke twumva n'utarabibona ugasanga kumbura yaravyumvise aho umuntu nk'uko mwatanze akarero ko gukora amasabuni ashobora kuba akora amasabuni yafasha mugenzi we kumwereka uko amasabuni akogwa mugenzi we amaze kubimenya agaca nk'ibyo novuga ngira ngo kuvuga nabi wa wundi kugira ngo we aba ari waca aje imbere yiwe aho mwofasha iki abantu bagendera muri mwe n'izo nzira urumva bigaruka mu bishobora gutuma kumbura abantu badashika ku ntumbero nibaza yuko umuntu yaguhaye ubumenyi akagufasha hama ugaca ugenda kumuvuga nabi ni ikimenyetso ko nawe atacu uzoshikako kuko nibaza yuko aho uwo mutima ufise uragaragaza ko utazoshika ku bintu birebire mugabo sinohanura abantu bafise ubumenyi ngo babwigungane kuko je nama nabivuze uteye imbere wenyene mu bantu bakenye na ubukenye ivyo twama twabivuze ibihugu bikenye birangwa nuko bifise abantu batunze gusumba ibihugu ugasanga amareta yaharakenye mugabo abantu baratunze
hariho ibintu dukwiye guhindura. Iyo twabuze uburyo twiyunguruza, ikibazo nama nibaza duhagaze twese twabuze imiduga, hari igihe mwana nibaza mbega mu mitwe y'abantu bose bari ngaha, urabona ko abantu nyene bamerewe nabi bose, mbega umwe wese ariko yiyumvira iki? Hari inyishu zibiri, abantu babiri bari ngaho bariko bariyumvira, tuba turi mu migwi ibiri. Hari abavuga bati Imana ifashe munge zino ngorane nigurira akaduga kiwanje nzi ndiyunguruza, ngo n'umugumwe ababona ikibazo bakavuga ati no gihunga gute kugira ngo jewe ntigisubire kunkurikirana. Hari uwundi avuga ati ibi bintu ntibikwiye kubandanya, mbega Imana yomfasha ngashika ahantu nkabinyishu y'aba bantu bose, ntidusubire guhagarara kwibarabara amasaha n'amasaha tubura uburyo twiyunguruza. Urumva uko kwiyumvira, hari abantu biyumvira biyerekeza kuri bo, hari n'abantu biyumvira biyerekeza ku kibano. Umuntu ashinze ihinguriro arondera ubuzima bwiwe wenyene, iryo hinguriro ikigaragara kinini uko ritazoshika kure, kuko ihinguriro riteza kuzana inyungu ziwawe wewe nk'umuntu arishinze, kuko ritakuzana inyungu nta kamaro kurishinga na wewe, nta n'ivyo bonashobora ko wocuruha. Mugukwiye kumenya ko iryo hinguriro riri mu kibano, rikwiye kugirira akamaro ikibano, rikwiye kugirira akamaro n'igihugu, washaka n'akarere, mbere ubishoboye n'isi yose. Turafise abantu bafise amahinguriro afitiye akamaro ibintu birengeye imiryango n'ikibano. Naba bakora indege zishobora kudukura ngaho zikatujana mu Bushinwa, naba bakora amatelefone ashobora gutuma tuvugana n'abantu ku isi yose, naba bakora ivyo bintu binini binini, mugabo iyo biyumvira ibintu vy'inyungu zabo nk'ivyo ntavyo bari gushikako. Rero nohanura umuntu wese ariko arakora ikintu, ntihagire umuntu yumva ngo yeretse ikintu umuntu ngo yoca agira ubwoba ngo azoca amwononera. Oya, kwigisha niko kwiga kwa mbere gushoboka. Umuntu iyo yigishije aba yize ibindi. No kuvuga iyo ufise uwo mutima wo kuma wiga, uwo muntu wigishije uzokwa muri hejuru yiwe, kuko kujya kumwigisha wowe wize ibindi vyinshi, kandi wakujije yangabire yawe kubandanya wiga. Rero nibaze ko ataho bitinya kwigisha abandi, mugabo bafise ingeso yo kwigishwa bagaca baja kuvuga nabi ababigisha kurondera uburyo, ngo nabimenya reka nce ndondera uburyo ujya muntu ava ku rubuga, canke abantu mu gukora bavuga bati nokora neza asigaye ndi jenyene. Ivyo navyo nyene, uwo mwifato biri mu bituma abantu benshi badatera imbere. Namambwira abantu yuko Imana uko yaturemye, ibintu vyose Imana yabishize ku murongo, nitwe tutabibona. Abantu bari ku isi bose Imana irabakeneye kuri uno munsi. Ibikorwa byose bikenewe Imana irabizi. Rero mu ngabire canke mu mwifato umwe gose, iyo ugiye muri bintu byo gushinga amahinguriro no kuba wiyemera, ukitahura, ukaba ufise muri wowe ico kintu kubwira kiti ibintu ndabishoboye kandi nzobikora. Abo nzokwigisha nibavuga nabi batavuga nabi, je nzobandanya. Mugabo kandi ntuje muvuga ngo jewe ngiye kurondera amafaranga yiwanje ndaronse bizoba bikwiye. Habo nico kimwe n'ababandi, hari abantu bashinga amahinguriro kukwigana. Asanze umuntu afite iduka rya rikaradandaza yunguka, nawe naciye agenda kurishinga, akoze ikintu kubera yabonye abandi bagikora. Hakaba n'abandi abashinga inguriro bavuga bati reka ndarishinge nzosha ndonka imfashanyo, canke abantu bazoca bamfasha. Abo bose bari muri waba bantu bagira ya myifato itabereye. Mugo umuntu ashinga inguriro ko ari umuntu avuga ati jewe ndafise ingabire, kandi ndabona akaryo keza, ndiga nkabona nti ni ikintu mbona jewe nokora, hakenewe iki niki ngira njire kugikora. Nina gitangura aho nkagikora, abazozi inyuma yanje bose bazoba bari inyuma yanje, kuko nzobigisha kandi nje ntera nje imbere. Rego bashaka no kubigisha ukabasaba ko banariha. Muri ibi byo kwiga hari ivyigwa dukora turisha amahera, ukariha mbere washaka amahera atari make, urashaka no kubarihisha bakiga bariko baraguteza imbere, muga kandi ubigisha nawe uri kuriga ibindi. Kandi kubera ari bo babigishije usubinga bwo kwiga neje bazomubagara kubigisha. Rero nibaza yuko twohanura abantu bakamenya yuko umuntu wese atanguje ikintu azi neza ko agifitiye umuhamagaro canke ugushaka, ntakeneye kwirigwa araburagiza abandi canke kwirigwa arabavuga nabi. Arafise umwanya ukwiye wo gukora ivyo agomba gukora kandi agatera imbere nawe nyene, kuko abantu baracakeneye ivyo bintu abantu bahingura, baracakeneye ibikorwa vy'abo bantu, baracakeneye ko abantu bakora ibintu vyinshi bituma benshi batera imbere.
Ego murakoze cyane muramaze kutuyagira umuntu by'ukuri arashobora kubungabunga ihinguriro ryiwe uko aba ameze. Mbega none mwotubwira ihinguriro ribungabunzwe neza rirangwa n'ibiki? Ihinguriro ribungabunzwe neza cyambere cyo kiriranga cyambere nuko rifite umwimbo mwiza. No kuvuga yuko uko integuro zateguwe zayo zirashigwa mu ngiro, ihangiro baba bari hari bakarishikako, ivyo bagomba gukora bakabikora ku mwanya mwiza, kandi bamaze kubihingura bikagurishwa hama bikazana umwimbu bikaja gufasha abantu bigateza imbere abantu. Ahanje ngaruka kuri babantu bahingura ibintu, turamaze iminsi twumva leta yidoga abantu bahingura ibintu bija konona ubuzima bw'abantu. Ayo mahinguriro ntabungabunzwe neza. Ihinguriro ribungabunzwe neza ku vy'ukuri rikora ibintu biza gufasha abantu, riza gufasha ikibano, riteza imbere abantu. Hanyuma abarikoramwo baba bamerewe neza batidoga, bashima kuba bakora aho hantu, bagitirira nk'igi wabo, bigatuma ikibano muri iryo kimeze neza. Uhuye n'umuntu kamubaza uti mbega ari ihinguriro we ukoramwo bimeze gute? Arakubwira ati hajya tumerewe neza. Ihinguriro rimeze neza, ritunganijwe neza, ribungabunzwe neza, ntirija muri ya nyifato yo gucyoza abandi, yo kubona abandi nk'abakeba, ahubwo rivuga riti twese dutera imbere, tugwiza iki umwimbu, habe n'umusesekara, ibintu bishogwe no hanze. Birababaje ko nk'aho iwacu usanga abantu bariko barakora ibintu ugasanga bariko barafujiranira canke baterana imigere nk'uko umengo ku vy'ukuri aho babona naha nyene bari. Isoko ni rinini cyane, akarere ni kanini, amakungu ni manini, nitwakora ibintu byinshi byiza tukaronka umwimbu w'umusesekara, tuzowujana mu bindi bihugu byinshi bizoshobora kugura. Muga kubera nyene babandi bamwe bashinga amahinguriro nkuko nabivuze, badafise bya bintu biranga nko kubona imbere hanini, kwiyumvira no kurota ibintu binini, ugasanga ntavyo bafise. Babona wa muryango wabo na ya modoka imwe bagenderamo na twatuntu bafise, bakabona umengo abandi umengo barabononeye. Mugabo ku by'ukuri ibintu turabikora tukabihingura bishobora gukwira isi yose. Rero abahinguriro rimeze neza, ribungabunzwe neza, rifise imbono kazoza ndende nini, ntigiyumvira kuguma muri ka gace ririmo, rirakwira ikibano, rigakwira igihugu, rigakwira akarere, rigahava rija no kw'isi yose. Turafise amahinguriro ari mu bihugu byinshi, ariko akorera mu Burundi, ariko akorera muri Tanzania, akorera mu Buganda, ariko akorera muri Kenya. Iryo ni ryo hinguriro ribungabunzwe neza, rifise imbono ndende, no kuvuga riguma rirota, ryiyumvira, ryaduze, ryibona riri mu isi yose, ntigibona riri mu Kamenge canke mu Kinama canke mu Ruziba. Nivyo nibaza ntushobora kuvuga. Hanyuma kandi rikora gisunza amategeko. Hari amahinguriro agomba gukora mu gatisunga ibisabwa n'amategeko, tukama twumvise bayugaye, tukama twumvise bayajuragije. Saba yajuragiza niyo yijuragiza, kuko ivyo baba bizi, mugabo akabirenga ko ntibarondera impapuro zikwiye, ntibubahirize ibikenewe kugira ngo babandanye bakora. Rero no bahanura bose ko bubahiriza amategeko, bagakora bisunze amategeko kugira ngo bitume batera bagura, ntibaze kwisanga ejo canke hirya y'ejo basubijwe inyuma. Hanyuma ku mwimbu bariko bararonka nubafashe gutera bateza imbere ibikorwa kugira ngo abatari bake bashikirwe n'ivyo bariko barakora. Yego murakoze cyane. Turakengurukiye abatuganiririye Claudine Nibitanga hamwe n'umutumire wacu Oscar Nduwarugira. Nizeye ko wungutse ibitari bike bizogufasha kurangura neza umugambi wawe. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibihe byiza naho butaha. Icyo cyari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, cyangwa email twrburundi@gmail.com, cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi
kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.